Buri genekerezo rya mbere Rusama uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Uyu mwaka w'ibihumbi 2025 Uburundi bwarifadikanije n'amakungu mu guhimbaza uwo munsi. Abahimbaje uwo munsi harimwo n'abakozi b'ihinguriro ry'ibinyobwa Kings Company ryo mu Vyegwa muri komine Mwumba intara ya Ngozi. Abo bakozi buzuye akanyamuneza bashajije mu mwambaro ubaranga, mbere bitwaje na bimwe mu vyo bahingura. Akanyamuneza kabasya bahuriye kuri stade Muremera mu gisagara ca Ngozi, maze bakwita defile y'agakura imbere y'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yari yateye iteka ivyo birori. Nawe biramunanira kwigumya abakomera amashi. Abari aho bose buzura akanyamuneza barahimbagwa. Guhimbaza uwo munsi mukuru kabaye akaryo keza ku muyobozi mukuru w'urwo ruganda Nyandwi Jean Marie ko kumenyesha abarundi n'amakungu ivyo bahingura. Akavuga ko bahingura ibinyobwa bitandukanye birimwo umutobe wa gingembre witwa Kosora Tangawizi, n'ibinyobwa birimwo umwambiro nk'inzoga bita Tumenyane wine n'ibindi. Uganda Kings Company ruhingura ibinyobwa Kosora Tangawizi bazi kuri gingembre, gahingura n'ikinyobwa Tumenyane wine, ibinyobwa byiza cyane. Ibinyobwa duhingura nka Tumenyane wine hingurwa n'ibitoke, amashaka. Kosora Tangawizi dukora ikozwe muri tangawizi, gingembre n'ubuki n'ibiterwa kama. Niyo mpamvu tuvuga ko ari ibintu bifise akamaro keshi ku magara y'abantu. Bebeyene twege iratugendera keshi kandi ngasanga ibintu bimeze neza kuko dukoresha bya biribwa by'umwimerere. Sagaseshesha rumuri iyo batugendeye basanga ivyo byose tuvuga amastoke yavyo tubifise, kuko hari habavuga ibintu mugabo bitari vyo ugasanga kuri tele aho bakorera ivyo bavuga ntavyo bafise. Mugabo twege naho umwanya bose bazira basanga ibintu dukoresha bijya byose twandika kuri etiketi usanga mu mastoke tubifise. Tukaba twifuza ko abantu boza barihereza ivyo binyobwa kugira ngo amagara yabo arushizeho kugenda neza. Urwo ruganda Kings Company rukaba rufise ruhara rudasanzwe mu kugwanya ubushomeri mu gihugu c'u Burundi. Muri iyo ntumbero rukaba gwarahaye akazi ugwaruka rurenga 1000 rurimwo ururangije amashure yisumbuye na za kaminuza, ugwaruka rutashoboye kuja kwishure mbere n'abandi. Irabaruta Jonas aserukira abo bakozi bo mu ihinguriro Kings Company akavuga ko bakenguruka kubona bamaze gushika kwiterambere bivuye ku kungene bahembwa neza, mbere agatera kamo abagwizatunga gushira imitahe yabo mu mahinguriro kugira ngo ashobore gutanga ubuzi kugwaruka. Muri make turashima tugashimira na boss bacu bemeye gushinga uruganda kugira ngo abantu benshi baronkera akazi. Ko murazi ko muri iki gihe muri igihugu cacu harakunda kubibonekeza ubushomeri bwishi. Katwebwe twatwaje amashure kacu usanga turakeneye n'imitahe yo kuja gukora ivy'iwacu, badufashije twaronka akazi. Eka uruganda rwacu gwarahaye akazi abantu benshi, muri make gwaragerageje kugwanya ubushomeri. Abakozi bose babajunariye baba ku kwezi bose bahemba neza, nta ngorane, nta madeni abasigariza, ahubwo wewe aragaruka havuga ati nk'umukozi ashaka ko afise nk'umugambi runaka, havuga ati jewe nyakubahwa boss ndafise umugambi runaka, nashaka mu ngurane dufaranga dukeya kugira umugambi bashe kurangura. Boss wacu aramwumva akamwumviriza, atwe dufaranga katumugurana kagenda kikenura, akazazara ari buke mpaka yamera yose yamaze atanyungu amushiriyeko. Haba kubwira ati je namaze kugura inka, ndamaze kugura impene, ndamaze kugura amatongo kubera nakoze muri Kings Company. Muri make abanyamitahe twabahimiriza cyane kuza barashira ubuzi buhakaza abantu benshi, kuko nk'ubu twebwe dukoresha abakozi barenga 1000 b'abajurnaliye bakora ku munsi. Twakoresha abakozi barenga 200 b'abaperemana bahembwa ukwezi ku kwezi.
urumva iyo ni intambwe nyine twatoye nko muri intara yacu ya Ngozi vyoshika tukaronka nk'ababosi nka 10 bagakoresha abakozi nk'abo banashaka bakanarenza muri iyi ntara ya Ngozi wasanga ubushomeri bwahize burundu. Ihinguriro Kings Company rikaba rishikana ibinyobwa mu mihingo itandukanye y'igihugu biciye ku badandaza barangura muri iryo hinguriro maze bakabishikana mu gihugu hagati. Ndi kuri yo Inosa umudandaza w'ibinyobwa vya Kings Company akavuga ko ivyo binyobwa abene gihugu babihurumbira ngo kubera ifise akanovera k'ubuki na tangawizi. Arundi bayakereza cyane bivanye n'ukuntu twagiye tubibaha. Kings Company bakabishikana ku marigara yaho tudandariza no kuvuga abene gihugu bagiye babitora bagiye basanga byuje ubuziranenge bwinshi bagasanga katubarati kabisa ikiyobwa twagihurumeye cyane bivanye n'akanovera tucyumvamwo ti abene gihugu kweri ati natwe ngo tugitwenga tukakijyana hirya no hino mu cungararo abene gihugu baragaruka batubati cyakijyobwa kirahari ticyabonetse ti twaracyumvishe bakanovera gakomeye cyane kajyanye n'ubuki akanovera natwe tukababaza ati akanovera mwarakumvishe by'ukuri cyane gose nano cyo gituma ikinyobwa twagihurumbiye cyane n'abadandaza abagenzi banje benshi barageze bamba ati ikinyobwa kiva muri Kings Company nabo ndanduka ndabaho umurongo ndabereka iyo ikinyobwa kiva kuvuga rero ubu tukirangura turi benshi cyane n'umuserukira n'umubosi wa Kings Company yagerageje ajyana akigora kuburyo kugira abene gihugu ntibavundike gose kazanyuzamo akantu ko kubashikiriza ku kibanza kugira abene gihugu bo hirya no hino nibaza kirangura kubera intoye. Ihinguriro Kings Company ryo mu Vyegwa muri commune Mwumba intara ya Ngozi rikaba ryashinzwe mu ntumbero yo gusubiza agaciro ivyimbugwa vyo Burundi mu kubihingura.